bakunzi ba Immediate Times kandi bamukabana bakunzi ba Indundi TV turi kumwe na Ritha Marie Ange Kundusenge arongoye Marie Ange Fashion House. Bitewe. Sawa. Muraho. Très bien, ego. Rita, kwa taramenya gushika n'ubu qui est Ritha? Vous pouvez présenter. Ritha n'umukobwa w'umurundikazi afite imyaka 18. Ndi umukozi ndikorera nkora imideri. Ndi founder natanguje kandi ndongoye inzu y'imideri Marie Ange Fashion House. Yeah. 18 ans. Afise marque yiwiwe. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? On va n'ibintu mu gihugu cacu franchement n'ibintu donc tubizi kuri bake kwanza je niryo rya mbere n'uwa mbere vraiment n'uwa mbere. Ritha, Marie Ange Fashion House imaze igihe kingana gite? Maze imyaka 3 so far, imyaka 3 kuva muri 2017 gushika ubu muri 2020. Yeah. Est-ce que ugitangura la famille t'a soutenu vyagenze gute? Marie Ange yabaye créé gute? Marie Ange ni idea mfise kuva kera ndi umwana ariko sinarinzi exactly yuko izoba Marie Ange. Ni kwa kundi ufise idea shaka kubiki nshaka kwa kiriya ariko utazi exactement ngo hamwe umwanya wo kwipresenta wo kugikora est-ce que wo gikora ariko igihe cyarageze mfise 15 years ndumva yuko ni wa mwanya wo kugikora then ndagikora. Marie Ange ni izina ryanje riva muri Marie Ange. Nashatse izina ritandukanye na Ritha kuko abantu benshi banzi kuri Ritha. Muri make ndi umuntu ndadifférencier ma vie privée et ma vie professionnelle kuko Ritha atandukanye na Marie Ange. Ritha atandukanye na Marie Ange gute? Urumva nyene Ritha ni umukobwa asanzwe avuga blague nyinshi, avuga story nyinshi, ama storyteller. Iyo hageze ko nera story ngira story nyinshi cyane. Ariko Marie Ange ni mu directrice, you know, ico gihe isura y'ibintu icinduka. Turi en mode professionnalisme. Cyane gose ikintu arico ndakubwira ko arico kinatarico sico. Urumva mwico gihe haba hajemo nyene na deal z'akazi. Yeah. Ritha, muri iyi maison de couture yawe twabonye ko hariyo impuzu nyinshi cyane kandi z'abantu batandukanye, hari iz'abana, hari iz'abakuze, hariyo iza mariage, twabonye impuzu nyinshi cyane. Est-ce que no wabonye n'uri stylist wa Marie Ange Fashion House? Ego. So far ni jeje ndi stylist. Sindi yumvira igihe peut-être no shobora kwakira uyundi canke abandi ariko igihe kigeze nzobikomunika nkuko nanavuze yuko ntanguje Marie Ange igikuru n'amakuru. Ho urabiprevoya. Urazi rero nta nyishu spécifique noronka. C'est pas un oui, c'est même pas un non kubera ko hari kuntu ushobora wowe kuba wibaza ibintu no munsi ariko ejo bigahinduka par rapport ibintu bitandukanye. Donc novuga ko pour l'instant je suis neutre. Ntawe no kwanga kwakira ashatse kwevoluer hano ariko kandi pour l'instant novuga ko je suis vraiment neutre. Yeah. Hama à part Accra, Kigali, Swahili, hamwe na Mercedes Fashion Week. Est-ce que MA il a prévoit que tu participes à ma compétition, ma Fashion Week elle est organisée à l'international? Nimba baba bafise standard zikwiranye na Marie Ange na kibazo ndashobora kujayo. Ico ndaba ni est-ce que standard zabo zirahwanye na standard ya Marie Ange? So if it's a yes, it's a yes. If it's a no, je ne tolère pas. Nubwo yoba ari kwande je ne tolère pas mu gihe ataki novuga ko nunguka na je ne tolère pas. Yeah. Est-ce que en parlant des standards, le fait que tout à kibona Marie Ange ma Fashion Week à Kigali organisé ngai Bujumbura, est-ce que ça yo affaire ya standard il a fait ico ijuamo? Biterwa hari nka shows ziba atari hondi ntari Burundi ugasanga organize show ntibabimbwiye nanje mfise iyindi show à l'international negezwa gukora. Urumva sinoca mvuga ngo mwebwe
bo hanze nzoza l'année prochaine ndayikora hanyuma umuntu akaraba ukuntu avyarrange. Hari n'izindi sinobesha vraiment, hari n'izindi mba mbona yuko zitari kuri standard ya Mary Angel hanyuma nkazireka. Twarabonye yuko pour le moment MA iri donc yarabaye nominé par Global Ovation muri catégorie ya the brand fashion of the year. Est-ce que iyo competition umuntu ashaka kugira vote kuko niryo ryambere tubonye imwe mu ma maison de couture yo ngaha mu Burundi mu gihugu cacu aja mu mapama aja muri competition nk'iyo iri organisée à l'international, umuntu ashaka kuvota yo bigenza gute? Kuvota ni kuri site web ni www.womenschoiceafrica.com. hanyuma karaba mu category, hari category ya fashion brand of the year, bakaraba Mary Angel, hanyuma bagakompleta nombre de votes bashaka kumpa, bahejeje baca barungika email yabo, baselectiona voter par carte, bakarungika email yabo, hanyuma bagashiramwo ibiharuro vy'ibanga vya carte yabo, hanyuma bakabirungika baba bahejeje kumvota. Sino abadakoresha ama carte hariho Eco Cash ni 79 940 289. Muri rusange amavote ntazimvye, il suffit juste yo kugira effort niniya kugira ngo ushobore gutanga amavote menshi. Yego, umuntu ariko avota rimwe? Oya, urashobora kuvota kenshi gashoboka, se amavote utanga bangana n'amafaranga ushaka gutanga. Amavote utanga angana n'amafaranga ushaka gutanga. Donc ni waba ushaka yuko natwe aho tuzoba turi tuvuga ati Uburundi urafite ico bwatahanye mu vyerekeye imideri, chance ni nyene. Chance ni nyene, je le dis toujours yuko c'est pas la première fois ngiye muri competition, kandi c'est pas que ntashoboye gutsinda, ariko ikintu kinyelimina n'amavote. Abarundi turacari inyuma mu kumva yuko intsinzi y'umwe ari intsinzi ku gihugu cose. So iyi ni indi chance kandi nibaza yuko idakwiye kudusiga kugira ngo ico gikombe canka ko gashimwe tugatahane mu mideri. Murumva Abarundi, chance turazironka kanshi cane, urumva tutahure yuko niyatsinda n'Uburundi buzoba butsinze, so wenyine azobatsinze. Rita, ikintu ca concernant les votes turumva yuko une fois MA donc ibaye élu, tushobora kuvuga yuko abamanike biwacu ushobora kubafasha ke? Tubanze duhere ku mpuzu kuko nizo nkorera. Bien sûr, ukorera mu mpuzu, mais bon umumanike n'impuzu birajana, no? Birajana? Hari umudesigner wo muri Congo ejo bundi yakoze show atamumanika n'umwe ahari kandi yarateye imbere. Yabigenjeje gute? Hari ibi mannequins. Yakoresheje bijya mannequin statue. Yakoresheje 3D. I guess nimba nibuka neza yakoresheje 3D design. Donc the show was really epic. Yari imboneka rimwe, it was so innovative. Ariko ndahera ku mpuzu by'umwihariko kuko iyo mvuze Mary Angel simvuga l'agence. Bien sûr, c'est pas une agence, c'est une maison de couture, mais une maison de couture, elle a toujours besoin de mannequins. Quelquefois, surtout lors des Fashion Week. Jewe rero nza guhera kuco nzokora par rapport y'impuzu, then ngende kubikurikira mu nyuma. Je prévois ikintu gikomeye ni natsinda. C'est une surprise. Mfise surprise zibiri. Iya mbere ni mu gihe nzotsinda, iya kabiri yo isanzwe ihari, ndiko ndayikorera ko kuva haciye igihe kirekire, ariko nshaka kuyilanchinga rimwe numva ko ndi ready n'abantu bari ready. So ninatsinda canke nsinzinde iyo yo kabisa abantu barayifise. Hanyuma ikintu novuga ku bamannequin, I would say yuko
jewe nta devoir spécifique kiretse kuba mannequin biwanje cause I have models. MA urafise Yeah. So kiretse I really want to address this like kiretse aba mannequin biwanje na devoir x nimwe fise ku bandi ba mannequin iyo bashatse gukora barakora. Hari aba mannequin baza bakanyaprosha malheureusement novuga yuko banyaprosha mu gihe kitari ciza. Hari igihe bashobora kunyaprosha ata collection shasha mfise urumva aho sindoca ndayikreya ngo kubera ko hari mu mannequin yaje kunyaprosha, ariko mu gihe ciza nabo nibige kurondera ama opportunité. C'est pas aux créateurs ou aux créatrices de mode bo kubaronderera ama opportunité, nibige gukora, nibafate ama polaroids, nibige gutambuka better, nibige kwifotoza, nibamenye rencontrer les gens, apana rencontrer Marie Angel comme Ritha. No, bamenye yuko nimbuje kunsaba yuko dukorana, it's now a professional thing. It's not Ritha wamubona mwisengero, it's not Ritha muhora muhura mugachilinga. Now it's a professional thing. Bige nabo uburyo bwo kwaprosha abantu the same way bo kwifuza yuko bahuye n'umuntu muri ISIS models bo mwaprosha babikore no kuba créateur de mode, no kuba créatrice de mode, and twese turabe uburyo dukolabora. Yeah, kuko as just you said, les maisons de couture cyangwa les marques vestimentaires zirakenera abantu, ariko bivuze yuko iyo atabantu bahari tutokora. Twarabonye impinduka nyinshi muri fashion industry avec le Covid. Nibaza yuko n'uwundi muntu ashatse kubibandanya yo bibandanya, nta tegeko rihari ngo fashion show itegezwa kubigizwe n'aba mannequin X, ntari hari pe, ntari hari. Tugire iyo bagire nkako nabo iyo sense yo kumva yuko ntibazokwicara muhira hanyuma umuntu avuge yo ngo ari agafoto kawe ko kuri Instagram nakunze. No, nibige ukuntu baprosha aba créateurs n'aba créatrices de mode, hama bige ukuntu bakolabora. Yeah. Hama aba créateurs n'aba designers abanga mu gihugu cacu ushobora kuba conseiller kubera tugiye kuraba avec ton âge vraiment t'es trop jeune kandi bamwe tuzi n'abantu donc bakuze kandi c'est pas peut-être bafisemo uburambe bwinshi. Est-ce que conseiller gute bajya batari lancer cyangwa bajya bo bashobora kuba basanzwe babikora mais bon bataragera peut-être kuri étape ushobora kugeze? Nta kintu na kimwe no bakonseya ntaza aho bashaka kugera. Nta kintu na kimwe bakonseya utaza aho bashaka kugera. Oh, that's so straight. I'm really straight mu buzima. Sishaka kugira ngo urumva ngo kora ibi kora biriya ntaza ushaka kugera. Umuntu iyo amaze kumenya aho ashaka kugera ni wacaraba ati eske bino bintu birakwiye ko ndabikora, nimba bikwiye akabikora. Burya ndakunda Imana kubera ko usibye ko nitwa Kundusenge, kubera ko Imana yaraduhaye umutima wo mu Kinyarwanda avuga ngo gushishoza, wo kwiyumvira neza ukanogera ivyumviro byawe. Iyo umaze kumenya aho ushaka kugera uramenya ivyo uri kurakora nimba ari byo bizohagushikana canke nimba bitazohagushikana. Yeah. Umenye icyo uri kurakora, umenye ivyo uri kurakora, umenye n'icyo ushaka. En gros. Ego. Nturindire mu motivational speaker kuko any kind of motivational speaker azokubwira par rapport ya experience yiwe. Kandi experience y'umwe wese iratandukanye. Nturi umunyamakuru wa mbere duhuye, definitely nturi n'uwanyuma, ariko mwese mufite experience itandukanye. Nubwo muba mwaratanguriye umunsi umwe, ukwezi kumwe, ahantu hamwe, mufite ama experience atandukanye. Hariho wagiye nko gupresenta amakuru mu Kirundi kubera yuko yahahamutse, nko kuvuga fashion made in Burundi agahita avuga ngo fashion made in Kampala par exemple. Ubwo bakaba baramwirukanye. Hariho washitse imbere ya kamera akagira ubwoba akarira. Hariho wageze mu nzira impunzi kamucikira ko agaca biha ati inone sinyimana yuko ndashaka ko nkora. Umwe wese abafise experience itandukanye ni y'uwundi. Guca ufata umwe rero ngo kwera ko umwe yavuze ibi ngo nivyo ngira nubake ku buzima bwanje ngo peut-être ngo bishobora kuba bisa. No, umuntu wese afise histoire yiwe kandi itandukanye ni y'uwundi. Vraiment, moi ça fait histoire yiwe. En tout cas, Hamarita, pour terminer, est-ce que ni requête au adresse le ministère de la Jeunesse, Sport et Culture? Well, fisi ibintu byinshi cyane no basaba, ariko
atari kuri televiziyo kuko kuri televiziyo sinovuga yuko ari le bon endroit ariko bishobotse bakaduha umwanya uri privé navuze bakaduha kuko sindi jenyene nibaze ko abartiste twese muri rusange dufite ibintu byinshi cyane twosaba canke twoganira nabo byo ari byiza kurusha ya kuko ni ikintu giteza imbere iyo umuntu agikoresheje neza je vais bien dire ni ikintu gishobora kuvamwo inyungu nyinshi kandi zitandukanye rero abartiste abantu bari bakwiye gusunikwa ngo begezwe inyuma mu iterambere ry'igihugu bari bakwiye gushigikirwa hanyuma ya twese tugakora twunguka haracari ibibazo byinshi cyane hagati y'abartiste vy'iwabo no kwita utubif mais aussi biri relatif n'akazi so birakenewe yuko tugira ihuriro na ministère hanyuma tukaganira encore ministère ibashigikire idushigikire iturondere turafise ibintu byinshi twoganira bidaciye kuri televiziyo kiretse nyene atari kwa kundi uvuga no munsi nabonanye na naka urumva ko ndi mu diplomate merci beaucoup